nk'uko musanzwe mubizi ingorane ziterwa ibikoresho by'ubumwanya ni ikibazo gihanze isi n'Uburundi budasigaye inyuma. Imifuko n'udusaho dukozwe mu bumwanya bikunze gukoreshwa rimwe gusa hanyuma bigatabwa ahariho hose. Aho bitawe bituma haba itosekazwa ry'ibidukikije, haba mu mirima, mu mazi no mu kirere. Twobibutsa ko kugira ngo akamwanya gakogwe bisaba isegonda imwe gusa, kagakoreshwa mu mwanya ungana n'iminota 20, ariko kakazomara imyaka iri hagati y'amajana 4 n'igihumbi 200 kugira ngo kabore. Ivyo bigatera inkurikizi mbi cyane cyane ku magara y'abantu no ku bidukikije. Mu ntumbero yo gukinga izo ngaruka mbi, leta y'u Burundi yarashizeho itegeko nimero 100/1999 ribuza kwinjiza, gukora, kudandaza no gukoresha ubumwanya n'ibindi bitekezo bikozwe mu bumwanya. Rikaba ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 8 kwezi k'umunani 2018. Kugira habe ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko, harashizweho itegeko shikiranganje inomero 750 agakwego 540 agakwego 710 agakwego 1510 yo kuwa 12 ukwezi kw'icumi 2020. Zirakaziririzwa kongera gukoresha ibihingurwa mu bumwanya bitegekanijwe gukoreshwa rimwe gusa. Uwuhirahiriye agahingura imifuko n'amasashi, amacupa n'ubucupa buhingurwa mu bumwanya ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 50 n'imiliyoni 100 y'amahera y'amarundi. Ivyo biri mu ngingo ya 10 y'iryo tegeko. Uwirahiriye akarangura hanze imifuko n'amasashe, amacupa n'ubucupa buhinguwe mu bumwanya ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 25 n'imiliyoni 50 y'amafaranga y'amarundi. Ivyo tubisanga mu ngingo ya 11 y'iryo tegeko. Uhirahiriye akadandaza imifuko n'amasashe, amacupa n'ubucupa buhinguwe mu bumwanya ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 12 n'imiliyoni 25 y'amafaranga y'amarundi. Ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 25 n'imiliyoni 50 y'amafaranga y'amarundi wo wese akora imifuko n'amasashe bihinguwe mu bumwanya bitegekanijwe mu ngingo ya 4 ya rino tegeko ataruhusha abifitiye n'ingingo ya 13. Ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 12 n'imiliyoni 25 y'amafaranga y'amarundi wo wese arangura hanze imifuko n'amasashe bihinguwe mu bumwanya bitegekanijwe mu ngingo ya 4 ya rino tegeko ataruhusha abifitiye n'ingingo ya 14. Ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 2 n'imiliyoni 5 y'amafaranga y'amarundi wo wese acuruza imifuko n'amasashe bihinguwe mu bumwanya bitegekanijwe mu ngingo ya 4 ya rino tegeko ataruhusha afise n'ingingo ya 15. Umuntu wese ku giti ciwe canke ishirahamwe ritisunze uburyo bwo gutunganya no gukoresha imyanda ikomoka mu mwanya
bwakoreshejwe ahanishwa ihadabu iri hagati y'ibihumbi 100 n'imiliyoni 5 y'amarundi y'amafaranga y'amarundi. Ibyo biri mu ngingo ya 16. Umuntu wese akoresheje imifuko canke ubumwanya bibujijwe asubiriye gukoresha kumvo iyo ariyo yose canke agata ahariho hose igikoresho gikoreshwa rimwe gusa gikozwe mu mwanya ahanishwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi. Iyo ikosa ryakozwe n'ishirahamwe rihanishwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 y'amafaranga y'amarundi. Ibyo biri mu ngingo ya 17 y'itegeko. Umuntu wese abaye intambamyi mu gusuzuma iyubahirizwa ry'ibyemewe n'ibibujijwe ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 10 y'amafaranga y'amarundi. Biri mu ngingo ya 18. Uwufashwe mu makosa afise imifuko n'amasashe, amacupa n'uducupa bihinguwe mu mwanya bikoreshwa rimwe gusa arabyakwa bikajanwa mu bubiko bwabigenewe buri mu bushikiranganje bujejwe idukikije mu kurindira ko bisubira guhingurwa, gusamburwa cankwe gukugwaho burundu ku mafaranga ya mwene byo. Ihadabu riri hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 10 niyo ahanishwa uwo muntu. N'ingingo ya 19. Umuntu wese afise ku giti ciwe canke ishirahamwe mu bubiko imifuko canke amasashe bihinguwe mu tumwanya inyuma y'ikiringo c'amezi 18 categekanijwe mu ngingo y'icenda y'itegeko inomero 100 agakwego ubusa 99 ryo kuwa 8 ukwezi k'umunani 2018 ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 10 y'amafaranga y'amarundi. N'ingingo ya 20. Turahamagariye abene gihugu bose n'abanyamahanga baba mu Burundi ko kuva ubu bo kwijukira gukoresha ibindi bitekezo bisubirira ubumwanya twabonye byamaze kuboneka ku masoko kandi bizimbutse kugira ntibazofatwe n'ibihano biri muri iryo tegeko shikiranganje. Kuri izo mvo turahamagariye abajeje intwaro n'abajeje umutekano ko bofasha bimwe biboneka mu ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko shikiranganje rusangi kugira dukingire amagara y'abantu n'ibidukikije. Murakoze.